Bifesi wo warazimye ubu n'abakozi bo mu nzu ntibakishiramwo indirimbo ziwawe ubu abantu bavuza indirimbo ni Fernando ni Melanine ni Dramati ni Rinoji wewe Bifesi we warazimye vyembere wo warazimye Bifesi wewe bandanye ugenda ufata ubandanye muri cruza bajya bakecuru bo kuri YouTube ugira ivyo ushaka bafite tugira ibiki mugumane mugabo jamais kuza ngaho ukagira ngo imistari Dramati nashobora kuzokwishura Dramati levo ariko wewe naba n'ubuzima fise wowe ni mungarara Dramati wewe igituma wowe Bifesi wewe kwanza wewe utaba uri n'umuhimbi wewe imodoka yawe yamaze amezi angahe wewe kuri ntuze muri garage Bifesi genda ndarushe sindagukeneye genda wakoze ku entertaininga jewe gusa the next time don't involve the Dramati and umukubito in your bullshit so Bifesi wa mumihari Bifesi nindatazi Bifesi woko usohokanye n'abakobwa ko mutamarana igihe Bifesi nindatazi wo yuko ujya mugore wo kuri YouTube ujya wundi yirabura yamba ni eninde sindamuzi ni sindamwibuka n'izina wewe ninde atazi yuko we mwaduganye ruguru Bifesi wewe ukadugana n'umukopine wawe uzi ko ari umukopine wawe kumbe ariko tegura eta civile utabizi kumbe ari kumwe nugiye kumutwara vuba utabizi Bifesi mukadugana ruguru mugasangirega Bifesi genda munyamakuru yanyu mwese mukadugana ruguru mugasangira mugaciringa ngo mugiye ngo muri picnic ngo mugiye muri picnic mugashika ruguru mukagumana mukagira iki kumbe ntumenye yuko ari the future husband ujya mu ex wawe put pregnant Bifesi try to find women put pregnant if you go to Enziba you will find them if you go somewhere else you will find a woman you need to put pregnant Bifesi you don't need to stay here unzari ga bluetooth tubanze twumvirize ga ndirimbo ya Bifesi hanze agenda ivuza kubera ariko umupromotinga muri vide merci kandi bambwira ngo sinzi kwambara nabavuga ngo sinzi kwambara imishenzi Bifesi Ferinda birakufisa makufisi nuze connection yanse gute je ko ndayifise kandi we telefone yawe byanse Bifesi ingo Bifesi sishobora kuyivuza mushenzi Bifesi gute ushobora kandi Bifesi arafise ingeso Bifesi iyo abonye yuko yazimye achatukana ndibuka muri c'était en 2018 Bifesi yarasohoye indirimbo atuka abantu ba gospel ata ari umuntu yanditse ngaha commentaire merci nta numwe ariko arabivuga ko que c'est impoli ivyo yavuze ok ça Gracia Isha te dire abo kwa Nelly ngo mumeze neza Bifesi la muri il y a quelques années muri 2018 ni Hanze yarasohoye indirimbo yo gutuka abantu bo muri gospel ndacariko ndashira mu birungo
Gutuka aratrendinga Bface afise ingeso yuko wewe Imana yaramuhezagije arakunda kuvumba. Mvuze kuvumba mvuze yuko Bface ni umuntu w'umuvumvyi arakunda kuvumba n'imiziki y'abantu. Bface arakunda kwishira mu miziki y'abartiste. Bface arakunda ko agendana n'aba star bakiri bashasha bakicaruka aca yipendekeza ko akarondera udukorabo. Bface arakunda udukorabo tw'abantu uri kuravyumva tw'abantu baba star. Bface je naravuze umuntu azotuka Dramati amenye yuko azoba gizene azoba atutse Nelly nati kuko Dramati ni mutoya wanje uravyumva. Dramati mama wiwe ni umugenzi wanje cyane mpfamfe. Mama wa Dramati ni umuntu dukundana gose cyane uri kuravyumva dukundana gose cyane ku buryo jewe umwana wiwe ugiye ukamutuka umwana wiwe ubututse Nelly narabivuze ngandabwira ati bana umutuka muzovuga nabi Dramati nakoresha ufise ireke shop yivuguza bana muzovuga nabi Dramati mumenye yuko nzoba Nelly nate ndanguye urubanza Nzanira kandi usukira nzoba ndanguye urubanza jewe Bface wewe muri 2016 Bface jewe nari muri management yawe Bface mbe waravyibagiye wewe ko twakoranye wowe ndakuzi neza wowe uribagiye yuko wowe je ndakuzi wambara turato tw'abatayici twatudarato tw'abashinwa tumwe tw'uduponchi tumwe wambaye utuno twaca dusokoroka imbere uva mu Nyakabiga n'amaguru uza mu Gasenyi. Bface wewe wowe ja kuryama ejo n'ishure Bface wewe no musioni ukura tukabandi bana ngo ntandero bagira ubabwira imigani ubabwira ibishegu yabarinera ariko arabivuga ivyo bishegu mucyamuja ngamwe cyangwa ati ngo Nelly nate ntandero agira. Bface wewe no musi niwo uri kuravuga ngo agenda gutanga ibiganiro ngo umukubito ngo uri kurarondera ngo ama viewers nguronke wowe kuri hageto. Bface wewe ubuzima juste gaera afise Bface wewe ntubujako. Bface ntushobora kuza ngaho wifatire mu gahanga channel YouTube umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi agenda akavugira ko mama Burundi agenda akavugira ko n'izindi nzego zitandukanye zigenda zikavugira ko ugacuza ngaho ugacucomoka n'uburebure nk'umusozi wa heha ugacuza ngaho ugacutabura kuvuga ivyo wishakiye. Bface wo ntandero ugira Bface we wari wamaze kwibona misi yose Bface wo warazimye ubu n'abakozi bo mu nzu ntibakishiramwo indirimbo ziwawe ubu abantu bavuze indirimbo ni Fernando ni Melanine ni Dramati ni Rinoji wewe Bface we warazimye vyembere wo warazimye Bface wewe bandanye ugenda ufata ubandanye muri cruise abajya bakecuru bo kuri YouTube ugira ivyo ushaka bafite tugira ibiki mugumane mugabo jamais kuza ngaho ukagira ngo imistari Dramati nashobora kuzokwishura Dramati levo ariko wewe ntaba n'ubuzima afise wowe ni mungarara Dramati wewe igituma wowe Bface wewe kwanza wewe utaba uri n'umuhimbi wewe imodoka yawe yamaze amezi angahe wewe kuri ntunze muri garage wewe imodoka yawe yamaze amezi angahe muri garage kakandi kumbe ni kahenze aritire ni yakanyoye wowe kangahe imodoka yawe yagumye muri garage kangahe wewe imodoka yawe yagumye muri garage wewe tukaza no ngaha ku live tukavuga tuti tugire GoFundMe fundraising yo kugucangira wowe Bface tukuri imodoka yawe muri garage ugacuvyumva ko tumaze imisi turiko turabivuga ugacutinya ugacufata ugacugenda muri garage uyironsa ubuvuba w'imodoka wewe ni wasaba marifti muri imisi wewe Bface
wewe imodoka wayihawe n'umukobwa wa muri Swede ico gihe n'ubu sinzi niyo vyahereye Bface wewe Bface wewe Bface wewe uro musuri kuratuka uwundi mwana wewe Wana musini uri kuratuka uwundi mwana wewe n'ukuntu wasaba lift wewe abakobwa wewe musohokanye umukobwa mumarana indwi imwe indwi zibiri umaze gushaka kumugura biba biheze ubwo nyene ubuhejeje kumugura isegonde fyu wewe Bface Bface just uvuga ko tanderugira kubera na Nelly baravuga ngo ntanderagira twese turi bitandero jewe na wewe uvuga ko atanderugira akora Nelly baravuga ko atandera afise aho turi muri ligi imwe y'abatagira indero vemuso ibaze wewe Bface no munsi urasohoye indirimbo uri kuratuka dramati na bwa bupaje bwose bwa desa naga page na kamwe kagiye kuvuga n'ikintu na kimwe murahoze muricaye ngaho byari Arvin niwe yagiye arandika stati jambye Arvin ejo ntijewe niko ntagize live no munsi mugabo live yuwanje ndaza kumuvugira ndaza kubivuga birateye isoni Bface nidira gacenda Bface no musi Bface no musurambona uno musurambona Bface mudashukwa kurafana rero ndabakunda Bface wewe nge negato Bface uno munsi wewe Bface wewe ni wewe uriko uraza nga mutuka dramatic inge gato mvuze iyo ndirimbo tuyivuge ko neza tumutuke neza tuyumva Caroline ça va non c'est pas de la bière c'est des fois umukuzire wanje arazi ko ntanwa ibiye bon des fois lefe ikozwe muri gambani coup de géro girafe Vemuso ejo nani ejo arizare kintu haragurenga anago ngo mvuge English please mushora no umviriza kwanza ntayo mvuza abafana bavyanse bavuze yuko ntayo mvuza muvyumve genda mumubwire Bface nabivuza ati Bface je urambora nabati Bface ubu yuwaye ufise Bface warazimye wewe Bface ukaba tatongo nubu nazankwavu president yaguha nituzi yo zigeze nituzi yuko izijya nkwavu waziriye nuko bazihonza abakobwa urazibatekera muhiri wawe nuko zijya nkwavu wazitwaye imatongo nuko zijya nkwavu ico wazikoresheje kandi president yaravuze yuko umwaka uheze muzomuhe icegeranyo cizavuye muri zijya nkwavu nituzi yo wazitwaye nituzi yo watwaye zijya nkwavu wewe
wowe ari inkwavu za president uratwereka zijya nkwavu mbeshuze wowe ari inkwavu za president wewe ufise ubushinga nawe ubwaye wewe wazikoresheje iki inkwavu president wewe yaguhaye uno musiri kuraza utuka abantu ngo mukubingo bagenda gutanga ama interview ku mukubito ngo ukeneye ngo viewers ngo injingo ronka amayare kuri higeto wewe urazi juste gare wowe urugo rwiwe urazi juste gare ubuzima afise kwa gusumba wewe juste gare aragusumba wewe nkatwe kubaza irya modoka ufise we twosanga ikwanditse ko wewe irya modoka uratwereka carte jaune mbere bazita carte rose turabe yuko wowe irya modoka wowe ikwanditseko. Show us your yellow card. Show us your yellow card. For your car. We need to see it. We need to see it. Show us your yellow card. Yellow horse. How the horse? Pink card. Show us your pink card, not yellow card. Carte jaune is immense to voyage. Urabaye umukomediye show us your pink card for your car. Show us turabe yuko ikwanditseko ijya modoka ko itanditswe kuri wa mukobwa wa muri Swede yayikugurira. Yobasha yero kandi ni zimwe babatugira kwiruze yero kandi rizazindi tu voyagerako kandi ndafiri pause sindabesha ndafiri pause ndashuyiwe mugabo simwura inuze yanje yero kandi nazaje twereke rokisi bizu sheri wanje ego uzobigire gucyo uzuragira ama commentaire nawe imvura yaguye Clara imvura yaguye kandi izi ofete zino koti zino bamwavuze bazita gute je simba muri Europe bazita gute ari abantu babimbwiye zino koti sizo kwambara hakanye twebwe abastar murabizi cuicuyi ni za abastar urashaka kuzitwara usohotse urashaka kuzitwara no muri concert naho haba hari izura yambara izi ni za abastar murabyumva tuko tuvuga biface abana pink card ni carte rose zimaze ku modoka aratwereka tumenye yuko ari wiwe kandi mumubwire yuko turiko turishuza imbere ya vyose biface turiko turishuza ubukwavu president yamuhaye imyaka ibe ibiri yamuhaye ubukwavu atwereke ko ubukwavu burarondoka ubukwavu burarondoka ngwiga kwambara rindira gato yenda kuzira
nabanze kwanza twereka aho ubukwavu yawushize. Where are the gift? Yabwiye uko? Okay. On. Guys, inge gato. Where are the gift? Yabwiye uko? Okay. Oh. Bacha bagenda ngize pause. Ngo yabuga biyende ngo nikita bahejeje mugwa. Showazi big face mbe okay ni ubukwavu mu cyongereza ni rabbit. Ubukwavu mu cyongereza ari gute? Rabbit. Big face, show us the rabbit which our president gave you it almost 2 years. 2 years ago. We don't know where is the rabbit the president gave you. Please, we need to see the feedback. We need to see them. We need to see if they have babies. We need to see if they died, if they I don't know how to say that. Show us big face. Show us the rabbit which our beloved president gave you. We need to see it. Huh? Rabbit pink. Terrible. Every day more. Rega tuve seriye tuje kuri buffet. Gutwenga birahetse. Tuve seriye tuje kuri buffet. Buffet wewe ari wanu uzagira ufite connection. Ferishira kuri YouTube nyaruka uconnecte kuri Bluetooth tuvuze gya ndirimbo tumutuke neza la neza. Giki kiraje n'uburebure. Bifesi mvira muri live bifesi sidagukeneye. Bifesi mvira muri live bifesi. Bifesi twumvikane mvira muri live. Nini babitavo? Ijya Bluetooth tuvuze ijya ndirimbo ya bifesi mvira muri live ndakwiyamye. Mshenzi. Inotse. Mvira muri live bifesi ndakwiyamye sindagukeneye muri live yanje. Wewe twakubwiye utuza wewe twakubwiye utwereke kwanza. Gira araba Bluetooth yawe fe. Bifesi wewe twakubwiye bifesi tumfire bifesi mvira muri live bifesi jo sinkunda kugira live abakure concerne bari nga. I don't like, s'il te plaît, please. I beg you. You need to go go away. You need to go away. I don't want you to be involved in my life. This is my account, Instagram. I don't need you here. You need to move and go away.
Mumvirize. Yo, people them call me Rap Tai Chi, the nation. Rap Yuda, many AKAs na the air. Simbanje gushima Imana, yabanyihereye mukambera abafana, kandi mukankunda bimwe bivuye ku mutima. Ibiba byose nimigera muntererana, mwama muri God, bije byose murapambana. Murankunda sana kandi mukanavyerekana, no mu ngorane ntimigera munyihakana. Ndabafata nk'inshuti kuko ntimumparara, ikinteza imbere cyose murakigwanira, kandi mukaryoherwa intambwe yose ntera. Impande zose iyo muva mukagera, nimbura umufana wanje wumve ko ndakwemera. Ndakwije imyaka 10 muri iyi game mpambana, ndumuraperi wa mbere atawe duhiganwa. Nakanyipima ko kambonye karafukama, kubera kazi muri rap ndi mutama ntasama. Isekuru wabo ntabunzanira ivy'amatama, baranteranije basanga batumwanya. Imwe yiwanje bife we feri nsanze bifise navuze ngo feri ni bifesi mubwira kuremo ntaco azane ka bifesi wewe nshaka kuvuga ati ngo abantu bagira inama zo kukuzimya bifesi wewe arazimye wewe arizimye yamenye nyinshi irinzi tobo ku buhanza, naciye muri vyinshi uzobaze jende umusaza. Je nibanya yatakuzogenda urabaza, ukine n'umushahara ntukine n'akazi blaza. Natanguye fariyaza ataricwa fizo kwanza, nakoze vyinshi kera mwebwe mutaraza. Ndavuga udusane twazananye na corona, mumbonye muzohore muduza ibiganza. Aho kurementanye niko muravyumva, ntabwo ari ubustare bino bintu drama mati abireke. Ariko je narabivuze hari muravyuba ko ndavyibuka ferige arigenda nyaruka nyaruka genda naracari karenga cari vendezere hasha oya numuntu wiwacu wo kwibotike sinjo gituma DJ Mario yarazimye muravyumva rero ngo the best DJ sinzi niyo vyahereye agwe start Bface hari muri 2000 dramatic Vemuso kenda gutuka subira maze umwanya ndiko ndagutuka subira uduhiti tubiri bwiyumva ko ari rema ubuyiwaye bwinshi twe buradusesema Bface wowe uri umutama Bface wowe na utanera abafizo uri umutama Bface wowe na utanera abafizo wewe turakwiye gusha mu legend warakoranye nabayoya ari abantu mugani ahaje ndagushigikira kuri uyu mustar mwazi ndagushigikira kuri Dramati nababwiye umuntu azovuga nabi Dramati azoba nkomye jewe Dramati mama wiwe ni best friend wanje wa vrai arandungikira isake arandungikira ifu arangurira aragira iki ma Dramati kana nabivugiye ngaha yuko umuntu azocokoza Dramati azoba anyuriye jewe apana kunyurira mugu uko Bface ndagutuka Vemuso uzoca uyingurira uzoca uyingurira Vemuso ndagutuka kandi duhuye uzongurira Vemuso zibiri zitatu ungurire Vemuso ninwere azoma Vemuso kandi ya Dramati yavuze ko azoma nawe ne Vemuso niko muravyumva ibi bintu Bface yaririmbye ngaha je ngano mushigikira kuko uno musi hariho abantu baje ubunyene muri game baje muri wewe uri kuvuze corona 2020 hariho abantu bamenyekanye 2023 bacha bashaka kuza ngo bapinzane ngo na Nelly natwe Queen of Base
bace baza bapinzanye na Nelly nati Bface ndamushikiye ko najo hariho ubuntu bwo petit joueur kandi Bface ndiko mvuga ujya mugore mwamana ndatwara umugenzi wawe kandi urabizi ko biri mu bintu je nakubwiye ko ntashobora kugusubiza hamwe nawe kandi urabizi ko twara abagenzi ku Bface n'umuntu azi no muhira yaraje muri Sosumo Bface arambwira ati mama wawe inyama nibiharage iwanyu Bface nguyu na ba Fabirov na ba Fabirov Bface arabizi Bface arazi mama papa arazi aho tuvukana bose vraiment kandi barabagaburiye basanze inyama twe muhira ari biharage nguyu Bface sawa wewe nuzeye wewe rero Bface reka mbandanye bindabigwe ubiri bwiyumva ko ari rema ubuyiwaye bwinshi twe buradusesema ibyongereza byinshi kuba byumva n'abatabyumva wikanze kumva US ko tuzo byo muyinga abo mutiganye bagutora ubuginga twatuvyose twa dutuma mubyimba naho muragera ivyo nivyo mwikanga murabasane b'intara mugira umunwa mwinshi gusumba no kuririmba na trofe zihuza yasemye barabasimba byose z'abahindi mubesha munani Bface munani kwisato bivugire makene wishinga umukubito abari kwarondera uduhera to kuri yigeto Bface twumvikane iyo uri kuravuga abantu nuzosubire kuvuga umukubito twumvikane Bface twumvikane uyu muntu wari mana ya Omar Bface twumvikane umukubito nuzosubire kuwushira mu bullshit I beg you Bface you don't need to involve the umukubito YouTube channel TV in your bullshit you don't need to involve umukubito if Gael needs viewers to getting money to pay his house you don't need to put umukubito in your bullshit close nacho hinge ndaguye telefone mu mwanya Jadare nk'icupa riri mwikarato rujyasa urukundo n'utuvyuza gushaka ko nazo tumuhenera bagufashe ukuboko kuko n'igihe umusaba imbabazi ntibamuciyeko umwana w'ubwenge burya yumvira mu isoko uzohore wibuka bakugarukiyeko cagiye wari uvetse yatanga icurishikana ko n'uwakugabiye umuduga aho kumushimira ivumbi waramusuriyeko ariko iyo uhemutse birakugaruka ko narakubabariye igihe wandirirako kuvuga ijambo jabo wagiye uramvuga ko abacitora telefone arakira uraraba wisubireko iwanje suko shamu zotware mutamena mukine nabanyuko nimba mubuze byo mukina saluti sana mufara wanje w'umutima kuri jewe mumeze nk'imvura mu murima kubera imvura yataze barima ntacu soroma bose bariruka bumvise nyamugigima narakoze sana kunkura kw'imikoma nimba utaraja bukuruzi ntugatuke ingona canke wijaja butaraheza kuvoma ni nko kwibagira ikoti ugiye bugarama bukuruzi ntugatuke ingona canke wijaja butaraheza kuvoma your account bank keys our account bank keys your account bank keys cyari tukeneye kwita bagwiza tu none Bface wewe nyamba dramati atamera ubwanwa wowe kubumera wowe tugagushira hagati iruhande ya dramati ninde muntu tukatubaha iminota tukavuga tuti dramati wewe dramati tuguhaye Ana Bface tuguhaye Veronica tugira duharure 30 minutes muri mugu tuje turaba uza guheza ni uza kuguma kuri mugu resista Bface urisire yuko ujya dafise ubwanwa ko ashobora kuresista gusumba wowe ufise ubwanwa mutubwire Kala rusazi twadufashe dramati tukamuha Ana wewe tukaguha Veronica tukasha tuvuga tuti 30 minutes show us if you are able to resist. I don't know if it's pronounced like that. You Bface with Ana
No, we will be faced with Veronique and Dramati with Anna, and this is the watch. This is the watch. We need to see if you can compete like a professional man. You will finish early or you will finish late, or you will pass 30 minutes. We need to know that if Dramati atagira ubwanwa, if Dramati don't have the hair here, the hair here, but you have the hair here. Yes, none hakora ubwanwa wewe ko atubwiye ngo ubwanwa biface ibisonera ngo ndirimbe bitajana bijana umufuko w'ishati wiruka tawo kwirukanza we ninde muhiganwa utazi kota ntuzokinesha umucanwa kuko ibiromfa genda bikarira sana bapima ibiro 10 wogira ngo ninjya biroka ufise inzigo ibiraho kuduga birakoroka nubone waramfuse hanyuma ndakureka hari igihe uzobikorera abandi bakakomeka tugaruke gato kuvyo nari nibagiye icupa rimwe burya ntirigira ikaziye wa munyetamu rapo yaragitaye yadutse guhibongoza atani ibyo ashoboye bibishe gute zabya mungu n'ubugesera wivugisha ngo rapo niwo yihemukira byagenze gutuze kuvyonga ibyo udashobora nakumva bro ubu underground buravuna na cyane cyane umaze venta ukanira ukabura n'agahiti nakamuvumbura nakamenyekanye nukuba wamvuze izina indoto yawe ibihe byose nuko badukompara Biface uva ruguru mu Kayanza. Dramati avi Muyinga. Kayanza na Muyinga ntibizigera. Biface Kayanza na Muyinga ntibizigera biba hamwe ntibizigera ho Biface. Muyinga, Muyinga haraba boss, hari no mu boss wiwanje Muyinga. MC Electronic. Biface ntibizigera Muyinga na Kayanza. Biface mwebwe mu Kayanza imatongo hariya za sinigere bahita n'ahandi Kayanza nizigeringa yo man Kayanza nizigeringana na Muyinga naho twoje mu makomine tukaja mu province tukaja hehe Kayanza nizigeringana na nuze no gusirimuka abanyakayanza ntimuzopfa musirimutse nka Muyinga Muyinga tunaongea Kiswahili kitaalamu Muyinga tunaingia TZ. Muyinga napata dira, Muyinga navaa gisi nataka, Muyinga nikitaka naingia TZ, nasikia hewa, nasikia kila kitu, nakula chipsi kuku, Kayanza uzoja kujya chipsi kuku hehe, tuvugisha ukuri. Kayanza muraba bono paruto bava bavuga tinere avuza abanyakayanza bose cyasanga ngiye muri erere. Kayanza iratubireke. Abantu muzo kwishira icyongereza ciwane namaze kubabwira yuko namaze kubona ko mukunda bahati mbayo gacusanga namwanyagira naho ndagerageza nabisuzugura yakirenga cy'umundisenga na kwishura reka ndaguhe kiki hanyuma ubone ndabihevye sishaka kwiteranya n'igihugu Kayanza Kayanza ndabakunda intara Kayanza ejo sinzogende kurondera buramataria akamitongo kashika kahahondera umuvuduko w'isake burya ntiwayivugije kwituma muri salon Ingora sinkoho utashize mu rusoro atanu mwaka kwije tukabura irengero ndabasavye n'ukuri gabanyagahararo murababesha ko barenze mwaka gakino biyumva ko bamaze kuja bukikiraro mugarukana reke guhunga ikirindiro mbitse amabanga menshi nka eswime yo muri guest oya Kayanza mubabarire murabasheri ndabasabye muneranye na Kayanza ejo ninagenda kuronderayo itongo ryo kubaka nibaze bambura amatari natoreke kunyangura amatari ndabakunda cyane nakajisho kamenetse burya nta nisoni wumva abanyakayanza mwumve ko ndabakunda bura amatari ndabakunda cyane Kayanza oye Kayanza songa mbere Kayanza oye Kayanza mugabo nimwibagire ko tukirindiriye ya ndege yanyu
nararokotse Imana dusenga tujyanye bihagaze niyo mpamvu mwama mwaturoze hanyuma ntidupfe nakubesha abarozi yo yes yo oye You're the king of bass. Inaisha wende flow kama kawa yo munanywa ukajewe asa n'umunanywesha umukenke musuru wallahi nimo kwiganira Imana inkuru za Yesu kandi zizakurusha yo ogende hariya n'uturirimbo twanyu tutaramba nk'ikirato c'umudanseri. Qu'est-ce que je fais? Ngo turirimba ngo nituramba nk'intuze y'umudanseri. Aki tuvugisha ukuri. Tuvugisha ukuri. Uno musi Nelly aje ngakabatuka mvuga singira indero. Nelly aje akabatuka muvuga yuko ntagira indero. Mugabo bifese ariko arabatuka ntimuvuga. Bifese ariko arabatuka reka nsharize telefone uno musi turakesha. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Uno musi Nelly aje akabatuka muvuga singira indero mugabo ba Bifese bariko barabatuka. Chaki tamwobwa naco kidashukwa cidumba kiraje nga yo munsi mwenzo mu bloka dum aratese shira muri freezer zose tumbara kiraje nga muri live yanje. Reka kwanza twanze tuhezanye na Bifese hama ico nasho turakija ko mu nyuma. Bifese wo udatukanye ku trending my dear. Let me tell you something. Udatukanye, you don't get trend, you don't get buzz. Because now I saw the song now. Iri kumantuze intuze. Iri kuma viewers menshi. Bifese you need to respect other artists. You need to respect them because me I respect every artist. Even I insulted them, it's because I'm in the showbiz. You know what I'm talking about. I'm in the showbiz. You know what? I think the best thing, but people they can go and garutse. People mu Burundi muri entertainment. Mwebwe murababono bari muri entertainment. Abantu bamwe mwapana abankurikirana bari class kandi sababono. Murazi ubwenge. Abantu muri entertainment muri showbiz muri ababono kubera iki? Bifese uno munsi ariko aratukana. Hari abantu bariko baramwidogera. Hariho nabandi bakunze ivyo yagize. Bifese jewe nakunze ngene bamututse dramati mugabo ndaguye ndagaruse siriko ndakuvugira biraryosha game uku niko dukeneye game kwikinwa mugabo Bifese nibibe vyinzigo no Bifese nimutukane dramati va muri Ramadan yaravuze dramati namwishure ubu ndaguye ndagarutse dramati va muri Ramadan. That's Dramati, he's the best rapper, more than Bifese. Bifese is more rapper kuri Dramati. Ndawe share. Bifese is more Dramati, you are the best rapper Dramati.
Let me tell you something dramatic. Ni mwarojise umuhe dramatic. Arojise umuhe dramatic. Dramatic, you are the best rapper. But people don't know that. The people don't know that you are the best rapper. Because the people, they don't know nothing. They are stupid. Some people here in our entertainment, they are stupid. They are stupid. They don't know to entertain a drama. You are the best rapper. Please, the drama finish. You will go in the studio. Udo recording. Mga just in the jamo. Je no janga bgati show us. You are the best rapper dramatic. You need to go in the studio after Ramadan and then you record the music. You too, you insert Bface. If you want some lyrics, I will write for you. I will write for you the lyrics. You will insert Bface more than like he did. And that's it, Chongereza. This is what I want. I want viral. I want violence. Yeah, it's violence. I like you. Ndakunda violence, mbali violence. Shama zishobora kwa kicho ega shama ndakizi ribagiye ko disokana n'umwongereza ndakizi. Sometimes I need to entertain people. Ngazoyeza Bface ngutwenga monditse. Je savais pas que je suis une vraie comédienne. I want problem. Yes, I want to problem. Ndakunda variance, yambani violence, yambani inde. Variance, yambani violence. Muriga homo zichongereza. Bface yagize neza ifo murabona muri entertainment nibinama navuze muri entertainment abantu murakwiye kugirane murakwiye gutahura yuko entertainment umuntu yanditse akagutuka is for peace. Is for peace na gwanko rurimo na people want to know that we need to entertain na hamwe hatagira entertainment. Rero sometimes when people bazanga bakavuga neri nagira indero nera tukaba star, okay je ba star turahura tugaciringa bakangurira amavemuso bakangirira ibiki violence. Yo, nambara umuntu nashaka kwishura, s'il vous plaît. Nyambara umuntu nashaka kwishura. You katamobwa. Dumba, please dumba twubahane. Turachari Bface ndahejeje nawe, hari jambo washaka kuvuga. Bface ndahejeje nawe. Bface
genda usohore video. I like the way you entertain her. But next time, don't involve the drama in your bullshit thing. You don't need to involve the drama in your bullshit. Because now you are in my life. This is my account, Instagram. I have 500 people who are live to my live show. You be face. Every day you chilled with my enemies. And now you are in my life. Not my life, my life. Subiza hamwe kubera wewe uri umugenzi w'abansi banje be face. Kandi be face you know me perfectly because you know me. Joradi my level you know me. I'm not the same level like your bitch's friends. Be face urabizi. Bifesi rero wewe mvira muri live genda turahejejanye nawe ndahejeje ndazi ko promo nayikugiriye kandi ndazi what I'm doing ndabizi rero nugende jewe ngahangira mbandanye live yanje ngira mbandanye live yuwanje n'abantu kandi utavuye ngaha we will block you Bifesi. You don't need to be involved in my life here because you are the friends of my enemies. And you know that I've told you that since years ago. I told you that you be face. They think that I don't want you to be my friend again. Is that you are the same with my enemies. Jewe Simba Joy, I'm not people like I'm not people acting but hypocrite. No. Nave musona ronse no mus. No musi niko ninera kayere. Yes, Bifesi need to go off. We don't need him here. Okay, we continue. But the next time, nabagiye umuntu azokwataka dramati, s'il vous plaît. Umuntu azokwataka dramati. Amenye yuko azoba yatateneri nati. Umuntu azokwataka dramati. Amenye yuko azoba yatatende neri nati, the queen of bears. Bifesi sindaguhora abantu wavye Bifesi sindaguhora abantu mwamana mufatana ingendo Bifesi reka kunsubiza muri ivyo jewe ivyo sindabijamo jewe narabihejeje Bifesi ntabo wavyaye mugabo muramana kandi urabizi ko wewe kuva 2015 tuzinanye 2016 ndaje muri management yawe turagerageza ukuntu turiko tugupromotinga sinkeneye rero yuko wewe uza kumye Bifesi genda ndarushe sindagukeneye genda wakoze ku entertaininga jewe gusa the next time don't involve the dramatic and umukubito in your bullshit. In your bullshit. So Bifesi wa mumihari Bifesi nindatazi Bifesi woko usohokanye n'abakobwa ko mutamarana igihe Bifesi nindatazi wo yuko ujya mugore wo kuri YouTube ujya wundira burayamba ni eninde sindamwibuka n'izina wewe ninde atazi yuko we mwaduganye ruguru Bifesi wewe ukadugana n'umukopine wawe uzi ko ari umukopine wawe kumbe ariko tegura eta civile utabizi kumbe ari kumwe nugiye kumutwara vuba utabizi Bifesi mukadugana ruguru mugasangira Bifesi genda munyamakuru yanyu mwese mukadugana ruguru mugasangira mugaciringa ngo mugiye ngo muri picnic ngo mugiye muri picnic mugashika ruguru mukagumana mukagira iki kumbe ntumenye yuko ari the future husband ujya mu ex wawe ivyo warubizi je ko ndabizi ntavyo waruzi ko je ndabizi navyo waruzi Bifesi ko ndabizi mukaramanuka kandi
musi wa eta civile ukabona amafoto Bface wowe utaruzi ko nzogira eta civile Bface n'umutima wawe sinzi kurana ro kuko waramukunda cyane urya mukecuru mugabo kamukunda ari kirohe urazi wonyene yuko ari kirohe waroka Bface Bibe just nagutumyuze ngaha muri live wanje Bface jewe ndazi combien de fois wewe tia beaucoup souffert ndiko ndaja muri vie privée yuwa ndiko ndaja muri vie privée nkunda zijemwe gute Bface wowe uribuka Bface wo umukobwa mwakundana akaca guheba akacagira mariage wari ubizi wowe uravyibuka umukobwa mwakundana agaca guheba wowe agaca genda kugira mariage Bface uravyibuka hoho Bface wowe ushobora kuza kumbwira ngaha ngo ndaguhora ngo abantu ngo utigeze uvyara Bface wowe urabizi nari nate mwari abagenzi nari nate yari muri crew yawe nari nate yari muri management yari muri team yawe muri 2000 kuva 2016 2017 2018 2019 je ndi muri crew yawe Bface tukigare strategy zo promotinga Bface je wakurirema Bface we narakuvuza misi yose ngo promotinga je natanguranye nawe abantu bagitangiye kwiga ndirimbo ya no stress wakoranye nayo ya Jamal mugabo bunyuma nzabona uri muri crew y'aba enemies banje come on Bface and now uri kuraza ngaho uvuga yuko jewe sinari gushobora kubwirane sishobora kuguhora abantu utavyaye matako utavyaye mushenzi wowe utavye wowe Bface wewe kaneza Bface wowe Bface wowe ariko ratukabandi Bface wowe uri umushenzi Bface wowe uri umushenzi ndiko ndakubwira uri umushenzi famille Bface wewe Bface uri kuraza nka kuri live yanje umbwira yuko ngo sishobora kuguhora ngo abantu ngutavyaye Bface vyara basi mugabo je sindagutuka kuri ibyo ngo jewe ndakuze kandi jewe ndafise ubwenge sho gutuka kuri ibyo Bface wowe uribagiye yuko uri mu artiste bataratera inda Bface wewe uravyibagiye ko bandi bose baya masterende bateye inda bakavyara bande bose bafise abana wowe Bface mu artiste tuzi wowe bakuva kera wowe Bface wowe tutarumva wowe Bface vyaca murongore Oya Sandra ibyo ntitubivuga twe Bface umviriza wowe Bface ndikonda gutuka kandi Bface ndikonda gupromotinga negative ndabizi ndikonda gupromotinga promoting indirimbo yiwawe Bface kandi jewe duhuye nakubwiye uzongurira vemuso duhuye wewe ariko rero Bface turi muri 2025 you need to put pregnant some girls Bface you need to put pregnant you need to put pregnant you need to get children because as Bface wewe tuzinanyekera wewe you need to put pregnant some girls
if you don't have girls, let me find someone for you, and then you will put you pregnant. You don't need to be alone. You don't need to live alone. Be face, turashaje. Be face turakuze. You need to put you pregnant. You need to find someone and put you pregnant. If you don't want to, we have Nusra here. Nusra, we accept to get to give birth for your kids be face. Yes, be face ndabizi yuko ya ndabizi kudashuka ariko peut-être que ushaka kubyara imani nashaka kugira akantu ugacugira ahantu ugacushuka. Steve gawa. Guys, yore ko mutava ko nitgire kwiturukira. Nusra, she's the best. Nusra, we have Nusra here. We have Charlie here. We have a lot of women here. And they are ready to be pregnant with you. You need to put pregnant some ladies, and then 2025 we finish, you get the baby. Turi mu kwa gatatu amezi 9 pardon mu 12 zoronsa umubebe. Put pregnant, be face. Put pregnant. Try to find women. Put pregnant. If you go to Enziba, you will find them. If you go somewhere else, you will find women. You need to put pregnant, be face. You don't need to stay here. Yes, you need to put pregnant, be face. If you have problem, let me know it. Mva mukumoso, let me know it. Jewe nakuriye mukumoso. We can do something. You can go to Karahaba. Many Karahaba. You can go to, you can be face. Listen, let me tell you something. If you are not good. You are not good to put pregnant ladies. We can go to Karahaba. Listen, be face. You need to go to Karahaba, and Karahaba will help you to give you natural medicine. Azoguha imiti uzokoresha kugira you get easily you put easily pregnant some ladies. You understand what I'm talking about? I'm talking about that if you are not able to put pregnant ladies, let me know it. DM me, and then we will plan for how we went to we will go to Kumoso, and then to Kumoso there are a lot of Karaba, and the Karaba will help you we help you to give you some natural medicine, and then you will try, and you will be the good one, and then you put it pregnant. Guys, muzigo je muri famille bamaye misi yuko no mwaka udahera ntarongowe. Murabizi yuko jewe nanje bamaye misi muri famille bambwiye yuko ideme verisenge bataye hene harongogwa. Bambwiye ideme verisenge ntitugukereye. Bambwiye ideme verisenge. Bambwiye
bambwiye muri 2025 yuko bakeneye kubona narongowe iyi 2025 bambwiye tuguhaye uyu mwaka ugahera utararongorwa turakwirukana mu muryango turaguca mu muryango ndiko ndashakinga I'm searching Attends. Allez, dame. Ibaze, muri famille bampaye iminsi, aje nibakorera ku minsi. Nibakorera ku minsi. Babwiye, umva, barambajije bati. Renda batera inkuru, barambajije bati. Neri uzorongo ryari nkaca mwepesha ikibazo. Yabwa murabizi buke rero sinzi ko ibigori vyeze kumbe ndiko ndakwepesha ikibazo ariko barambaza hama baca bambwira barambaza ngo none ngo mbere ndi ngo umuzungu wavahe ndabati mu Bwongereza ngo nta mukobwa ruhiye kwisi nka Nelly Gona mukobwa ruhiye kwisinkane but guys, thank you so much. Bifesi turamukunda cyane. Bifesi Marisha chabzi. Marisha ariko narwega gona mukobwa ruhiye kwisinkane. Ndarondera ubu ngeze mu Bwongereza bavuga ati Nelly wowe urarushe yes they put me pregnant Bifesi urarushe kunsumvya Koko oya mbabarira Okay guys, thank you so much. Mwakoze sindiko ndasezera ndiko shaka ko ntuze ya Bifesi tuyiheza. Bifesi, thank you so much. Bifesi nashimye the way you are waje kuri live. That means a lot for me. Hobbies kila muntu agire innovation. I like the way you're acting. Urabizi even now uri mugenzi w'aba enemies banje urabizi yuko you muri Kenya wavuganye na ntuze na Nina nemba kama ndo Nina your ex-wife Alvin waura sure mushenzi uri kuraza ngaha muri live wanje Alvin wewe ni wasubiranye na Nina Alvin uza message afise yiwawe na Nina Alvin uza message afise yiwawe uze Alvin ma message yiwawe Bife, thank you so much. Wakoze kuza muri live yiwacu. Keep it entertainment irakeneye ibintu nk'ivyo cyane abarapere ifoko mutukane uzuranyegera ndakunda kumvisha ibitutsi mugabo uransubije ibitutsi uzuranyegera Bifesi ndaguha ibitutsi batuke cyane. Dramatic, he's my young brother ndamukunda cyane ntegereje kumuvugira Dramatic n'umugenzi wa n'umuntu inshuti yanje Alvin twumvikane ndatanga ama message ndatanga message Alvin nyamona niwe kuryama ubu murimwe bwe saa 6 hiyo Alvin genda uryame urekane na Nelly nati s'il te plaît I beg you Alvin
Arvini nuchokoze Arvini urabiti ko we nanga kukuvuga Arvini wewe urabiti Arvini wewe Bifesi uzonyegene ndaguhera lyrics nzibitutsi utukane yeah Chichi she is the best Endo Mike thank you so much ariko Endo Mike nawe Endo Mike wewe wararonse umugore gutwara muri ntuzeye wararonse umugore gutwara muri Canada Endo Mike uraja muri Canada ugacha uhera umugore wawe muri Canada Endo Mike wewe umugore yagutwaye muri Canada yakurisha yakugaburira yaguhakira kintu ugacha umuheba Endo Mike wewe ubuhimbiri nkubwo n'ubushenzi nkubwo wewe Arvine hinge gatoya Endo Mike kwanza Endo Mike wowe Endo Mike umugore aragukuye mu Burundi yakuriye kira kintu ufise imodoka ufise ubuzima bwiza urasohoka za arena uragira iki Endo Mike ugashiye umugore wawe Endo Mike wewe kabosi Rino kumwese buriko muraza mufise amanyanga ndo bafitiye amadose kabosi wewe ndazivyi wawe muri Malibu kabosi ndazivyi wawe rindira gatoya nca ndakuzira reka tubanze duhezanye na Endo Mike cyo nza kuri Arvine hama wewe kabosi wewe urazivyi wawe muri Malibu kabosi wewe urazivyi wawe muri Malibu kabosi nge gato Endo Mike wewe Endo Mike wowe urashitse muri Canada Endo Mike kubera umugore wawe uraronse permit residence urayironse Endo Mike and then Endo Mike uchuye umugore wawe Endo Mike what the fuck is really what the fuck is Endo Mike you did for your wife I don't understand what kind of devil yabagiye mu wega basani wa mu Burundi I don't understand Endo Mike Endo Mike listen to me very well Endo Mike you need to resolve your problem and your wife abakobwa babashekwiri naho bazogushikana Endo Mike acha umaraya Endo Mike umaraya wabayemo ingozi uramanuka Bujumbura muri Bantu Boy uragenda Tanzania uragira ubumaraya urasubira ubu Endo Mike turiya tekereza umugore wa mushimire wararonse permis de résidence permit residence wewe Endo Mike wewe Endo Mike acha umaraya Endo Mike you are not handsome aba bakubwa barakubesha Endo Mike you are not handsome you are not handsome who handsome like you are Endo Mike you are not handsome Endo Mike you are not handsome you need to stay calm you need to focus in your family you need to stay with your wife you need to go to apologize your wife you say I'm sorry my wife I did it because la 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 and then you put your family that is it 2 kids is more 2 kids with your wife you need you need to stay calm with your family you have 2 kids now you have 2 kids you have your wife you need to stay calm and then you need to keep your family good Endo Mike acha umaraya Endo Mike acha umaraya